nta muntu n'umwe yomenya ukubaho k'uwundi, inaco gituma atawokwa k'ubuzima wundi. Imana yonyene niyo itanga ubuzima. Tukica umuntu kuko ubuzima ni katiyaga, irira imu w'abandi ntukigire sinabibazwa. Gira umutima w'ikigongwe wige gufasha abandi, sasa gatuma umubano mwiza hagati y'abarundi. Gira ubuzima ubungabungira abandi. Ubuzima bw'umuntu ni katihabwa, bumeze nk'ayamazi aseseka ukayabura uyabonye, ni nka rya rigi rimeneka rikaba rigiye. Ninde yoga kuwundi ngo hanyuma abumusubize, ko mbona natwe tubufise ata muntu n'umwe yabuguze. Uwakubuzima abandi ubwo bubasha buhabwa nande, uwutoteza abandi ubwo bubasha buhabwa nande. Imana yonyene niyo itanga ubuzima. Twubaha ubuzima bw'uwundi, dusonera agateka kiwe. Tukica umuntu kuko ubuzima ni katiyaga, irira imu w'abandi ntukigire sinabibazwa. Gira umutima w'ikigongwe wige gufasha abandi, sasa gatuma umubano mwiza hagati y'abarundi. Gira ubuzima ubungabungira abandi. Nta muntu n'umwe arekuriwe kwica uwundi, ujya mugenza we niwe wenyene wundi. Ukabona hutaye azoba ari we wese ubundi, kuko twese dusangiye agashusho k'Imana. Ni nayo mpamvu dukwiye kwiga kubana, tukagiriranira umubano mwiza, tugasasakaza urukundo hose. Tukica umuntu kuko ubuzima ni katiyaga, irira imu w'abandi ntukigire sinabibazwa. Gira umutima w'ikigongwe wige gufasha abandi, sasa gatuma umubano mwiza hagati y'abarundi. Gira ubuzima ubungabungira abandi. Umubanyi atewe nitukigire basi ndabibazwa, ngo tumere nk'ababandi bati induru ndende wo yumvira handi. Tukibagira yuko zirisha mutumba zirariye mihama, zidukana niyo nka nyabuna tumutabarize, kuko burya ngiyo umuriro waka wakuganiye ibisaka bisigaye. Tukica umuntu kuko ubuzima ni katiyaga, irira imu w'abandi ntukigire sinabibazwa. Gira umutima w'ikigongwe wige gufasha abandi, sasa gatuma umubano mwiza hagati y'abarundi. Gira ubuzima ubungabungira New generation.